twebwe na Ornella nta muntu wigeze avuga ati twe tugomba tugubake twanditse amajambo yose twanditse hajya yarajanye na filme ivyo twakinye nyama rero yarababeshe mu mwitwari rindira sivyo ivyo vyanyama uzo murondere nyama ivugira kuri kwiwe jambo kintu nyama ntabindi yovuga birenze ibyo yavuze niyo mpamvu no musi navuze ngo reka ndondere ya kapo tuyage ni mwebwe burya ba master ba bino ni mwebwe bo gutanga umuco wose uko nibaza je na Ornella nta muntu numwe arafuta ama publication yigeze posting sivyo muzogenda muri ivyo twapostinze vyose ni wasanga amavuga jambo nga je na CRHIS tugomba tugubake cyangwa je na Ornella tugomba tugubake muzoce muncamanje sasa come on nyama yari haya akazi canke mwaramuhaye mu bikorwa yari karakora nyama akazi kibura kazi sivyo kandi jewe gaha ntabwo nje kurumbaza ivyanyama oya je mbaza ivyekeye jewe cyane CRHIS abantu bambere bakunda gukora amafaranga ni Noraske na Fanya mu minsi yaje nabagiye gutwereka indoshasha baguze bakuye muri filme batwereka ko imutse kandi batimutse bakiba mahandi bari babihukiye bagira amahiyari hajya ni barimuka tutagiye ngo tuvuge ngo Noraske na Fanya ngo bapesha niko kazi bakora ahubwo abantu bakora babesha abantu barabe neza ko atari bakora besha abantu bakora babesha abantu kebe twarakoze dukora amafoto kugira promoting filme yawe abantu babisamira hejuru ngira mwakunze iyi kapo ko mwayivu Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing good, guys. Nako turashima ndiho ni wadushoboza gukora ibintu nk'ibi day by day from zero to hero twenyegeza entertainment hasi hejuru for sure. They call me Dico alongside the sun way Dr. Bro aka Dico. You can call me also Mr. The Ambassador. Nibaza yuko umunezero mfise namwe niwe mufise ngera yavuga gute baraza kugivugira ariko nahuye na babageni bacu sinzi nimba ruko nza kubivuga cyane hari nabavuga ati bano bantu uno muzi dushobora kubita n'ababeshi bamwe mu bantu bari baranaregwa guhemukira abafana babakunda hasi hejuru yamara imbere yuko twinjira muri byinshi mu nkundire mvuge ngo ino kapo iraberanye kandi iraberewe ndasubiyemo ngo ino kapo iraberanye kandi iraberewe ladies first yanaberewe kugusumbya umumpere micro abarewe ntangira kuramutse mwiriwe canke ubu ni mwaramutse sinzi amasaha ageze je n'amasaha yanje aba yaratsimye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwanya umuntu azobonera kino biganiro niko navuga ati mama unapendeza kabisa asante sana CRHIS wamubonye hindukira umwe wawe shaye yongera muri abana ndabe uko mubona nakana ko mujisho hindukira CRHIS muri Como namenga ni ofisi soni kumuzomza wewe jewe ni kama abantu bashobora ngo hano soni ofisi barafisi soni baramubeshe oya changa hategera soni ni hamwe gusa nk'igihe muba muri babiri yumva afite ibyo kubwira yes ntaza bafise nabyanze ndiko navuga muri ahantu samuye ahantu hari hose muri babiri bara nkovo hari amaso y'abantu benshi hano ariko baraba iki n'abafana ni benshi bariko barabakurikirana numva isoni ntizobwa ariko muri babiri niko bimeze CRHIS kuri hano hose nabanda mubona misike nyene umuntu afite amasoni nazikwenga ngo katwenga izo CRHIS aka umuntu uze ya mu gahanga nini nakantu kandi nyene k'igistare canke imibo yakubangamiye burya ni hatari naribomye yego oya kuva aho mukore bya bindi muri meri ahise wibomba kwibomba bibaho mu buzima busanzwe nyine byarashitse bari kurasohoka umuryango cyane ndako ndinjira so niko navuga uburyo muberewe for real ni kuba ari ugukina je y'umuntu yabinkoreye biba ari byiza tube tubivuga kuko mwabantu mwe nk'ubu ndaze nka Ornella amafaranga yambariye umuntu amafaranga none Messi yaramwitavye ndagukeze mwakoze n'urubanza abantu baragwikugura banenga ikintu kimwe aricyo duhava tuvugana abo nashaka kumenya izo CRHIS ndagusanze hano ni kwande kwanza muri mubiki mwavuye mu bana ibyo mwavuze bakita ibinyoma ubwo ni kwari ukuri ni mwavuye muri meri muca mu bana bimeze gute kandi musa n'abageni n'ibyo nabyo uri kurabona Nenga bari mu kwezi kwa buki ndenda kubaza abageni basa gute urabona uko nyene musa
ni kabageni baba basa abantu bamaze nk'indwi imwe bahonjeje kubuki Okay. ni sawa usini nabibonye made in hanze kure cyane ndikoreka gusakuza ariko sinabibonye kabisa mwambaye sanziza for sure. Okay, merci. Naza kubera hasi ni panelo ya nera sinzo ko bayitevye ari kungora ariko guhera hasi ku kirato kugera ku mushatsi w'umuntu that's biri mu bimeze ukuntu biri mu muco kabisa barabona dushane tukabona tugwamo ariko kwa mugabo ni igiki no oya apana ngo kikugenza hano kuko sindabimenya mu ishuri kibazo canje cambe chambira abajenga ni kwa ndi ariko ne aje kwa nera nagira niho mu Jemba mbona mwabaye oya umuntu wese afite ibiyo bisi waje hano kwa ne yego ariko ndashaka kumenya ivyo abantu batangiye kwiki kinyoma habo komenga niko kuri habo ibyo bitukuri nico kinyoma ndashaka abantu babimenye kuko je ndi intumwa ya societe nukuri yego je ndi intumwa ya societe niko bavyita abantu bamenye ukuri ubu tuvugana murabana canke mwese aracabo kwiyo oya ntabwo tubana yego mvugaho nabasanze ntavuga nuko na meta kunze ko mfata image mwari munzu kisa teramye nera yasa n'umuntu ari mu cumba maybe muga Chris sinzi uburyo byari bimeze kwako n'umupapa bicaye muri sale karaba TV menga aravyutse je niyo image nabonye mu mbabarire ni bari bebekane ndiko karakwatsi uranze kubona umuntu avyuka yambaye ibirato aho none ahise avyambarwa yera kubera abashitsi je na dodoro imarakanya narinji ndiko ahise yija aho ukamenga niyo ibyabere nyuma y'amarido reka ndakubaza ukuntu ushobora kwinjira mu zumuntu utadodoye oya na dodoye hakonda banza na marakanya inkanga abageni ndiko nawe aza nko haje kuko yahise yinjira oya naho nari fidore tumubaze batabesha no mu Kristo ninje hano fidore tumubaze na fidore ntela dodo ara mu Kristo fisi Idore ni adoto. Oya. Twari kumwe inyuma yanje nabanza nda. Oya yatibere. Haja nari nashitse banza nda frena acaza imbere gato ya mwamize kumba gutaha. Ego so aha ni kornera ni kumukoreke wanje mfatanya bikogwa kandi amplisi no mwizigwa kuri jewe. Rero uko nibaza kuba ndiwe ntacyo bitwaye kandi ntacyo byishe. Ako kuba umukoreke no kuba mwizigirwa nakaye ga prima cyane amene nakaye gafise ama percentage manini gose kumwezi giko kumwezi giko nera ko menga rakubeshe menga hari kiremere cyane gusumba kumwezi giko oya chagotede oya mbona menga harakandi kantu washira ko karenze kumwezi giko nandi no mwezi giko kandi relationship nera shobora kuba yishimiye gusumba Chris ndagusoma mu rukundo rwinshi cyane gusumba Chris jewe ngira mfise rwinshi kuri bose nawe uriko ndakuraba ugira ndinda rurimo navyo ubona ubirabiye kuri jewe cyane ndiko ndakuraba none uri mwe nande na Chris reka no camera amababa nkagorokereka canke Chris akamvunagura hataragera Chris niwe ngo bishingire nta ubiravye uburyo muri mwaho uburyo mukundana ujya muri couple yose umwe ngo bafite urukundo rumeze nk'ururenze cyane gusumba umwe hagati y'amabwe babiri ninde arurushoni none muhungu ivyo kuravuga bugira isi navyo turi couple muri couple uwo turi babiri gusa kimwe nkundira umuriza bazavuga icyo nkundira abafana bacu icyo nkundira namwe aba journaliste kuko tubaza ibibazo koronera mwaramaze kumungabira pe Sirwe kwa mugwaye ako waramwihaye uteba kubitwereka hanyuma duhapatura bimenya biciye ku bantu benshi harimo n'uwitwa Nyama basa nabaye communication ino minsi yarabishingiye ntaye impamvu muza kubira reka mazira kwazi kibazo hari umunsi urankoresha ikiganiro jewe cyangwa ukoresha runera jewe ari jewe umbaza runera no kamubaza jewe nibyo sivyo siwe gusa n'umuntu ari wese afise social media nibyo babaza ariko siko kuri Nesha Chris cyo nabeshanye ko ni cambere twakoranye yari yaje guherekeje none umufatanya bigo wanje amplisi n'umwizigirwa so atemba ndi hajya kugira ngize erere gato asinyara ngira
ntuvuge icyo kintu yego aho ushaka ko ndababaza ikibazo niko nabajije kera ngo murakunda ico tugisimbe dutera intambwe tuganire kuri etat civil tuyage kuri save the date tuyage no ku munsi wa mariage nuko menga mwabikubisemwo nuko menga mwabiteyemo yuzu ingongo oya none oya hari ikindi kibazo tuganire kuri save the date na etat civil na mariage yego iyo mbona bigezo sinaba nkisuye nyuma ndabaza oya kuri save the date akutasha kwivugarako ariko etat civil yahize mariage etat civil mpamvu ndayivuze no kubera ko kugeza ubusinze kumara ama comment amwe mu video yasohotse hanze hari abantu kumbure batatawe igikorwa cakorekeye muri meri mu masaha atari menshi cyane aheze hari nabazi yuko mwari mwagiye mu kirundi babita gute ni kuragana kuragana gusinya amen abo bantu nabo barakeneye kumenya umuco hari n'abataramenya ivyabere hari ahantu byose duhere hajya hantu ni iki cyari cabajanye muri meri impamvu ya mbere yari yadutwaye hajya muri meri yari lancement officiel ya film ya Save the Date Save the Date yari lancement ya film ya Save the Date sivyo nico cyari dutwaye cyonyine kubera ko imbere y'icyo gikorwa kigera mwamaze umwanya munini hano hanze hari amakuru yuko mugire mubane ko n'icyari yari yarasohotse hasohoka Save the Date voilà Save the Date yari yasohotse turanatembera batwerekana hano wa mugabo we ugira ngo nugira uri umwaka n'iryo jambo nabanye benshi bakomeje gukoresha kubera ko mwarinze kumara umwanya abantu mwababwiye uko kuri mu gihe ari gikorwa mwagire mushire hanze niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ntabwo twitege na mariage kuko ujya munsi nturageraje ngo mbone kwitabaye kuko n'ubu abantu ntibaremera kabisa ko ibyo babonye yuko iranze mu film oya okay icya mbere wavuze ati habanje gusohoka Save the Date nta macatura numa nagira ikintu twabivuze sivyo ariko uko nibaza diko uri mu bantu ba mbere nizira kubaza icyongereza ndakeke kitaba ari cyinshi cyane yego igikoresho hano ndagerageza ndakene umfasha ukantu Save the Date ukansobanura mu kirundi ko cyara kirundi inzo nabafata batuburira nenda gusabye ukansigure mu kirundi mu kirundi kubera ko ano majambo y'abazungu y'amazanano ntibigwana mu n'ijana kwijana mugani nko kuvuga ngo mubike rino genekereza muzirikane ino tariki cyane gose rero Save the Date abarundi bayimenyereye mu gihe cy'ubukwe ariko Save the Date ni igihe tariki ushobora gusinyira ko akamenyetso ukavuga itariki sinzopfa ndayibagiwe mu buzima urabyumva rero igihe tariki kuba na film gakirwa Save the Date twebwe igihe tariki hari kisobanuye muri film sivyo hamigacija ko abantu babiri basanzwe bazwi n'ubundi ko bakundana basanzwe bazi ko ari couple none ujya mu igihe tariki Save the Date hakaja ko n'amabara y'ibintu by'urukundo nyene yerekana yuko none okay wosaga igihe tariki ya makara nera ya mabara nayo rukunene harame amabara kuri Save the Date na amabara ariko tuno ari gusayina twambaye impuzu zirabura harandi mafoto yakurikiye iki n'iki yagiye asohoka agera gutera ivi ntabwo ari Save the Date no imbere hari hatewe ivi kandi mu gukora cover baramanza bakaraba histoire ihangamiye kuri bandi abo bantu nibo bashobora gukora cover nimko nayo gukora iwanje jenyene cyangwa iwe wenyene impamvu twifatanyije hamwe dukora cover yatwo turi babiri hama rike zina naryo ni izina rya film Save the Date ariko film irimo abantu benshi kubera iki mwebwe babiri ari muri kira kinigwa ko twebwe histoire ihagaze ushingana menga rakantu bagirushire jewe urazi ikintu cerekeye ijya Save the Date sivyo nuko twebwe abarundi hari ibintu twamaze kwimenyereza twamenye ko Save the Date isohoka tukibaza no munsi wa mariage ya turubanza mariage iragira yego ariko ijya Save the Date isobanura ibintu byinshi sivyo rero ijya tariki twebwe ni tariki tuzi icyo isobanuye muri film ahubwo imbere yuko bavuga ati ni ibinyoma cyangwa se ibinyoma turabahamagariye ino munsi nevero bazo kuraba icyo kiganiro sorry sindagataho barabikiganiro cyangwa barabi film okay no kuvuga film yo nabonye yamaze no gusohoka ariko ndashaka mumfashe kino kintu mwararavye nako nibaza ko nimwe bambere mwategeza kubimenya ibintu nagiye nkorana na Nyamapro ibiganiro bishika bitatu nimba ndavyibuka neza yego harimwo gutera ivi wari waritera irasohoka twagiye tuvuga ku bibanza byinshi amahera byatwaye menshi gose amafoto arasohoka mukomeza gukora utuntu no kwita ngo kwitana ba mwana mudukina ku mapaje mwerekana ibintu by'urukundo Save the Date irasohoka
ari nayo yagize nte yerekana nibiza gukurikira byose n'imanza ziza kuba abantu novuga barizera ko urubanza rugiye kuba kugeza igihe witwanyamo hagurutse bavuga ngo nimba mubiharira tugende nabereke naho bizobera turagenda bana twakiriye neza turanywa nk'urugo nyene rugiye gutaho umugeni yitwa ORNELLA MUTONI nukuvuga ngo biragaragara ko ibice 90% byari byiteze urubanza rwanyu binavuga ko abantu bari batangiye gukoresha mu makoti abandi bagura impuzu bazotahamwe bujya bukwe ubona ko musigaye mufise n'abafana benshi birangiye ibintu bitabaye mubaha ikindi kintu cyitwa film mw'abantu sinzi nimba muhava mufukama musabe imbabazi ndabarambike ko ibiganza mu kibanza cabo mwabeshe nimba bihava bigenda gute ntabyo nzi kubera ko icabaye mbisa no kubesha abantu ndiko ndabivuga mfatiye ku comment nagiye mbona bavuga ati bana abantu baratubesha kwa kunzi no couple kwagiye dutaho urubanza kubera iki mwakoze ikintu gisa no kubesha abantu ico bari biteze nta bari cyo mubereka diko icambere twebwe nta muntu numwe twigeze tubesha ico ni cyambere uzi impamvu vuga ko ata muntu numwe twigeze tubesha amafoto yasose gutera ivi ntabwo ari amafoto tuvuga gati nga ni base dushatse gucrea sivyo ico ni cyambere na mafoto yarafise source ahanaturuka sivyo igihe cyose turi muri shooting turi fotoza tukavuga aya mafoto niyo azodufasha kuinvita abantu babwira ati iniyo tariki nini film izosohokirako sivyo rero tumaze kwifotoza amafoto yarasohotse asohotse ntabwo twigeze mvuga ati nga jewe CRHIS nga ngomba nubaka na ORNELLA ariko yasohotse mu buryo buri special foto gufa gusohoka gusa uko bisa bro bijya ibintu twakoze yari ibintu bikomeye nabantu bake mu mbabarire swiyemera nabantu bake bakurise nkazijya sivyo rero nimba twakoze ibikomeye byabisaba kandi ko tubigaragaza mu buryo bukomeye yasene ngo yana bazimvye miliyoni zivugwa nizo ega hirya abantu batizera ibyo nyamavuga nizo je ndavyemeje kandi urabizi je ndinze niyemeza ikintu nuko imba ndakizi ijya sene ntabwo ari abantu benshi boshobora kuyikora ego kiretse mu misi zari gwe abantu boyikora ariko nta nundi muracari umwe muracari bamwe mukozabijya turacari abambere ego banashoboye gukira abantu mu mitwe nkuko mwabikoze diko reka kunteranya n'abafana kandi sira bwaheze kuvuga okay endelea gucira abantu mu ijambo si byanje urumva twebwe na ORNELLA nta muntu wigeze avuga ati twe tugomba tugubake twanditse script amajambo yose twanditse hajya yarajanye na filme ivyo twakinye nyama rero yarababeshe mu mwitwari rindira sivyo ivyo byanyama uzo murondere nyama ivugira kuri kwiwe jambo kiri nyama nabindi yovuga birenze ibyo yavuze niyo mpamvu no musi navuze ngo reka ndondere ya kapoto yage ni mwebwe bujya ba master ba bino ni mwebwe bo gutanga umuco wose uko nibaza je na ORNELLA nta muntu numwe arafuta ama publication yigeza posting sivyo muzogenda muri ivyo twa postinze vyose ni wasanga amavuga jambo nga je na CRHIS tugomba tugubake cyangwa je na ORNELLA tugomba tugubake muzoce muncha amanje sasa come on nyama yari haye akazi canke mwara kamuhaye mu bikorwa yari karakora nyama akazi kibura kazi sivyo kandi jewe gaha ntabwo nje kurumbaza ivyanyama oya je mbaza ivyekeye jewe cyane CRHIS nyama murondere undi murobageze ndashaka kumenya nimba nyama twava tuvuga ngo ni wawe ngo ni nyamwirarike arakantu bavuga uko umuntu yibwiye ibintu ariko sinibaza ko ari kuja mu bintu bimwe miliyoni nkuko babivuze atari nk'intumwa yanyu mugira mu mwihakana watabihakanye umviriza rero abamuzi neza nyama ntabwo akora ikintu bamutumye aribwiriza nyama akora ibintu ukora yumva gakuye kubikora kwera azi ko bikwiriye niwo wa mbere yasohoye igifoto zawe wateye ivi amugabo save the date niwo wa mbere ayishize hanze n'ibindi byagiye biraba niwo wa mbere babivomako kubera iki yari we kigega ca byose ni nawo mu cameraman w'iyo film canke yarinjiye mu mashini arabahakinga azohava asohora n'amavideo amavideo mu cameraman w'ico gikorwa none gute ivyo bikorwa byo kubera ko batabifise ahubwo iyo biza kuba ari ivy'ukuri ari byo twakoze amafoto ndo twari kuyasohora ubwa mbere kuko ari urubanza rw'iwacu ariko ko ari impamvu z'akazi kuzisohora ubwa mbere birumvikana kubera atari nazisohora ubwa mbere nanje ndi mu bantu badandaza amafoto umutazi impaye ngo ari nazisohora ubwa mbere ariko wowe si ukura kamera ijya film mubiha ubu kamera akongera ijya film ijya project ko turakora bisigura ayirimwo niwe yanazifotora ayirimwo ariko ayirimwo none nimba yirimwo umva kuyisohora ifoto bwa mbere ari ibintu bibi nimba ari mu cameraman w'ijya foto ujya nani ino film ni ibintu byoroshe kandi cyane kiretse ushatse kubicomplica sinda byegereze cyane oya no byegereze umutima
aka kantu kana narikoze ni ukamuye na gihe karambwa ati nikimenya amenya ko bariko barabesha bafise agasirenge bahereza ko ngo ntimuvyegereze umutima bisa naho mwari mwatangiye gutegura abantu hakiri kare ati ntimwizere ibintu nyamara ko arapfuka je nakunda gupostinga nkashira ko ngo nimuvyegereze umutima kano kaje muri no misi cyane byari ko baravuga bino bintu kare gasanzwe gahari kare gasanzwe gahari aho kantu gasanzwe gahari ahubwo gihe ko usanga kumvise bijya bintu bigezweho nawe ubundi aho kaja surusi yaho turafisa nukavuye muga ntabwo ari ibyo kandi mwagakujije cyane muri no misi mwagakujije cyane muri no misi ye karakora ako kantu kata umviriza rero ako kantu katanguriye kuri fangasi kwa Renine niyo kazanaye mu marigara twataye n'ubwenge kijeza kaza avuze ijambo nkamuvyegereza umutima sivyo karakunzwe cyatutangwa kwavuga naho ubundi n'ibintu bisanzwe kandi twebwe nta muntu numwe twigeze tubesha n'abavyumviriye badutahuye nabi yego kandi n'ikintu kimwe no bibutsa abafaranya ko bavuga twa twarabeshe ku vy'ukuri ivyo byose tubikora ku bwabo urumva tugerageza gukora ibintu vyiza ibintu bitamenyerewe tuguma uko bukeye niko bwije tugerageza kwiyumvira bushasha kugira tubandanye tubanezereza umutima kuko ubu bene wacu abarundi bamaze nabantu maze gutahura ibintu bya filime sivyo nabantu bashaka ibintu vyiza nabantu bashaka ibintu vya karite rero niyo mpamvu natwe utwo turategura filime tugerageza uburyo bwose nyamba dukeneye ibintu vya mariage tukambara irya image nyene direct irya shusho tukayinjiramo igashusho tukayinjira muri rimwe na rimwe rero niyo mpamvu ibyo byose wavuze ati ngamenga mwari mwabigize professionnel ko ibyo naho bifuza gukora ibikomeye kandi mbere yo gukora ibikomeye nawe bisaba gukomera rero hagiye ibyo twakoze n'ibindi ahubwo biteguriye n'ibindi maze kubakubita kandi kantu nkakaje shakara gaseri gateguye pe mana kajya azoza karuta kajya nimuzaba mutubwira ko mwavyaye cyane reka ibyo kubyara we no abo byara kuko baramaze kugatutanga sasa mwabonye amajambo uwitwa Noraske yavuze guhera muri sale umunsi mwari ko munerekana mushira hanze ino filme yasoze mwarumvise amajambo yavuze yasa no uvuga ngo ndabibutse ati bino bintu kabisa twashigikiye byinshi ariko dukwiye kuvyiyamiriza ati je n'umuryango wanje sinemeranije igikorwa mwakoze gisa no kubesha abantu mukabishira no mu ngiro mwavyakiriye gute ibintu Noraske yavuze kuri jewe ubwa mbere Noraske yatanguza ndavuga yavuze nk'umushinga nawe n'ibyo yavuga nanjye narabyumvise pe ariko harakantu yavuze ngakubesha abantu ngo kubera mubeho ngasi byiza ngacane cyane tweko turaba Kristo ngahama umunsi urageze turaje acha dusanga bya bintu mu bigo voilà ndumva waranabikurikiye oyaye ni cyambo cy'urumeze yes baby Noraske dufate kare yaje haje atazi ko filime aje ko ajemo we yarabizi ko ari filime yarabizi yari amaze kubimenya yarabizi ko ari filime kandi tubirabe no mu nyambaro yaraje muje muri eta civile ndabujye yari yambaye oya hari abantu baje muri eta civile yambariye ikigenge sitamwene kujya bose bari babizi yuko ari ariko ubu kubaza ikibazo yakibaje nkuko atazi ko ari filime rero jewe naramutanguye cyane sivyo numva ibintambwiye n'ibyo ariko kandi akanavuga ati ntimuzoze murabesha abantu kugira mubeho ngaba twaze kugasanga ni ibirofa nk'ibi ariko icyambabaje cyane kuko ari umusinyasite kuvuga ikintu cicaritse abantu barenga 10 cyatwaye amaraki n'ayandi y'amamiliyoni cyangwa sivyo hama agacaja imbere y'abafana n'imbere y'imenyesha makuru haza uburuhe tubironkamo agacavuga ati ngaye nsanze ari birofa ahegiye kuraba film en plus yakumbe nari nsinzi eka dusubira inyuma gato okay ayegeze gupostinga ngo ibintu ORNELLA na CRHIS barimo basanga ari byo kuri tuzobashikira twivuye yego yari posting for tuzosanga ari franc suzugura kumwe twasuzugura aha iyo post yarahaciye cyangwa ko aravuga yari mu cyo kudusuzuguza birashoboka ndetse we yari habyanditse yavyegereje umutima abantu ba mbere bakunda gukora amafaranga ni Noraske na Fanya mu minsi yaje n'abagiye gutwereka indoshasha baguze bakuye muri filme batwereka ko imutse kandi batimutse bakira mu hahandi bari babimukiye bagira amahiyari hajya ntibarimuka
utagego tuvuge ngo raske na pani ngo bapesha niko kazi bakora ahubwo abantu bakora babesha abantu barabe neza ko atari bakora besha abantu ko bakora besha abantu twebwe twarakoze dukora amafoto kugira dupromotinge filime yacu abantu bayisamira hejuru ngira mwakunze iyi kaponko mwayo maze kuyikunda karayikunda nicyo tubijamo kwa n'umushaka tubijamo kwa twebwe twabishaka kweli isigura twe turacane mu kazi kubandanya kazi urumva rero abantu baba bavuga ati namwishyura umutima mubi ego vuba izo comment nazibonye ngo warashizemo agashavu ngo mwishana umutima mubi batangira kwibaza ko bara maybe n'utundi to beef twaba duhari Noraske arabizi we nyuzo n'ubora Noraske je nawe ari mu bantu ba mbere akimu journalist bara bagenzi cyane kandi Noraske nta n'umunota n'umpa wo kugira umutima mubi cyangwa uri ikintu bavuga ati ngarabona mwifuriza kibi impamvu isi ubuzima bwanjye nyokanako rero nta mwanya afise wo kwicara ngo ujya mu ngana mufite bifi je impamvu ibyambanje yakaravuga nuko numvise ibintu byacu akira amazi kandi neza narizo yarabizi ko ari filime sabase ariko nzavugija mu mpinga cyangwa ati ngabati kibazo oya amedewe n'abanyanaterera bakeza na nyama akeza filime nuko bobo bari bazi ibyo turimo urumva ariko Noraske kwanza kiya kibazo nuko yafashe ibyo twakoze byatumye turara amajoro abigwiza no gusa cyangwa ibiro ariko ndashaka kumenya Noraske yari yavuye muhira azi neza ko ari filime ubu ko bavuga ko yari amazafi nk'ibyo byose zikari filime invitation de bose ko twamaze kuzibaha yego rero nukuri nyimbu bya mwanya no banavuze nabi sinagashavu kari kadudu bije bitewe nuko kono yamwishuye bivanye n'ico abaji okay kubaza cyaganiro kuri different entertainment yego okay umvirize ikibazo neza nani yabaji namwishuye yabajije okay nagende kubwenge bwiwe sinagenda kubwenge bwanjye iwe icyo abaje cyo namwishuye no kuvuga ngo uburyo yabitwaye nawe nibwo washatse kubitwara moto yarambagije umumaze bite ndakushya gute si sawa ni sawa nanje niko namwishuye harakandi kantu ko gasanzwe kwinyegeje bamwe baza ko karatumye avuga ivyo bintu canke yo bari karajokinga canke nizo nzira ziwe zo gutanga ubutumwa no gukebura ugasanga mbwa yavuza akantu mwe kaza kubabakira katabagwa neza sinyimana ko Noraske mu bantu barambye nera wewe Noraske yaramugenzi zibakari gecenda vyibuka nyene mu ma project ndabasanga kwa ntuze kwa nduwaye ambwira ati nera wowe cano warayicaritse wapi byo gukore biri kuno none ndakoze umuntu wa mbere atangiye gukunda bigeze no vuga ko arabanze yakora akunda ko yarazi kuko bazanye haje igikorwa cyeza kafiya rero sinzi impamvu ngo yadegeje umutima ariko naho yobara baje ku byo gushikino sasa yadegeje umutima hasi ndabona yadegeje umutima kubera niko ndakora kandi niko ndakora n'abafana barabisabye kuri TikTok no mu bwana byarazibonera ko bimana ngo yaha watwicaye tukora ego bakubwira ngo kora kabisa nakoze okay wow kabisa nero mumere mikro akiyifise abafana bagiye bavuga byinshi haro nabavuga bati twe turacatuntuye tinukuri basi nubwo ibideo byabaye ino couple turayikunda turashaka yuko bitera intambwe tukababona nyene baranabanye ari umugore n'umugabo abafana nta buryo mwakomeza mukabaryohera ko mwari mwabaryoheye mugaca mumera nk'abakoye amatemukano hari ibintu abantu twigenera ibintu byo kubana imana itanga okay mu gihe imana imenye ko tubereye okay ariko bitanatubereye zoyishinja cyane ngo imana ngo yaragamaniye abafana okay yakoze ikintu ibone yuko okay ariko imana ubugikora ku bushobozi yaduhaye n'ubwenge hari gihe dutera intambwe imwe izisigaye kaziduterera ya mbere mu bamwarayiteye kugira dusigaye turindira umuhezagira w'Imana muzo nadushigikira turabe ko twabigerageza ikibazo cyaranze rwose nera ndakubaze urakunda umuntu yitwa Nyama Pro kusa n'umuntu uri kuramushira mu maboko y'abantu mengugire utume bamwita umubeshi je mu kiganiro kwakoranye yambwiye yuko yambwiye yuko mumaze igihe mu rukundo nimba nanavyibuka neza baraza kunyibutsa
byaba imyaka 2 muri kumwe wewe na CRHIS uno akaba ari wari umwanya wo kubishira habona mukabigaragaza nubwo oba atariko byaheze ariko imvugo yawe usa n'ubitera ibyasi ukabihakana pe ko ataruhari yaba wewe yaba nyama ninde mubeshi gusumba uwundi ni furu mufimbeka ni party zinga nagenda kubwira ko nubwo zoba 50 I'm ready ndondeko aha filme ni amara guhera ukazosanga ibyo nyama byose yavuze ni biri muri script cyane biri muri film dushima magana imbere yawe utenda bisigura kumbe nyama nawe nyene ari kubona anaigiza kiugizaje nyene umva ke yabikira nyene nkuko ari karakina nkuko kina film niko bimeze mani ni industry cyo muhungu ni kandanda ariko kobereka bikora muri film akabivuga nka ari ubuzima busanzwe muri mufti ORNELLA MUTONI official yeah ntabwo twebwe twigera dukubitira mama mvete mapesi twebwe nuwabona two turakora ikintu murareka bakayi ofite mwe nabonye kuri strategy hambaye murareka bakayi bakorera oya para cyo na nyama ari mu team nyama umuntu atumiga team ikomera nyene sivyo rero nawe agenda nk'utwe tugere sivyo ntashobora kujya haki imbere akavuga ikintu yego bro naho niyo bari kina karagira publicité ni maka bafise preuve okay sivyo rero wewe ntushaka kuvuga ati nyuma tuzo kumugaragaza ko ari umubeshi ibyo yavuga byose karabizireza ko muri filime muzobibona bisigura ko ibyo yavuga kwa rukuri mugabo yabivuga muri ango ya film abandi bakabishira mu buzima busanzwe ariko abafana CRHIS abafana rero ntabwo wawe muri ryo korosi imwe mukiniramwo bo baba muri rino rindi byuko babonye ifoto mwafatanye na Nera babona mukundana kubera iki mubareka bakabitahora uko simbeshe kuko comment sigenda zandika n'abafani cyose bama bakomanda bakati aba bantu ndabakunda ukuntu bakina ukamengana ubuzima nyakuri abo ni bamwe ariko hari abandi kisimanuka muri comment tuzereka abantu umufana ugiye imbere ukakitinga nk'umuntu kurakina nyene film bahita kubwira umuntu wapi na ni filme nyene direct ngo bakubwira ariko rero natwe filme twayishyize mu buzima busanzwe uvuze tugomba dukore filme jande bikunda ahubwo mwafashe ubuzima busanzwe mubushira muri film nivyo tukiyumvire ko neza amafaranga menshi sendi bika tukajya amafaranga kweli twayigiza akazi twongera twumva ko tugiye gukina n'ubuzima busanzwe tugiye gufenta abafana bacu kandi badukunda kandi babiraba baraba ibintu babiryoherera nimba ari save the date nyine be save the date n'umunsi nzokina CRHIS yapfuye nzofa fresh mubone umuntu yapfuye ikindi hari amasene mpise ntinya muzamara nko mukinye mujyamana menga umuntu ajyamana byanyavye Batwa turavuga amasene ubujya bameze wewe cameraman ufasha amajwi abakinyi batatu hanye nawe bakujeno mugaca mwifuka ishuka ikindi na meki basi igahaya agaciro ati sete turasohoye ko yo bari cover uburabe basi gute hoba nimba bagiye kubana ari umugore n'umugabo kuri iyi na ni sete deti handike mutondo Nera CRHIS akaza nyuma irakoze CRHIS usiyumvire impamvu atamutondo ahubwo nyene ako kantu sinzi umufana w'igiheko nabonye akibaza ngo none ngo bino bintu ngo hacatangura umukobwa ngo nimba CRHIS ngo arongowe wowe ujya bivuze ngo nimba CRHIS ngo yo barongo ariko nubwo yorongorwa nimba banarongorwa siyo izina ryo niho tangura izina ryo aho niyo yani sinobikorana wewe nako kumuganda wowe kura sigura nimba twatangura izina ndinye n'igikobwa gutangura imbe ariko ivyo ushaka kuba kuma twakogora tubavurwa mu mutwe batangura ibyo bimwe byaje ko nubwo okay tutayibasavye ubu rero turiko turayibasaba muhidukorere kubera ko bayiba iri kuri YouTube Shenone mumaze imisi mu mahugurwa ya nyama cyane Muri babega mumaze imisi ahantu mucurisha intuzeya ariko nubundi je sindanoga mu mbabarire niko bimeze no kuvuga ngo societe yaragutumye nyene ubutereza kwibera ijisho ubanze umusubirize mikoro imbere yuko tugaruka iwawe nubwo biri uko nje ndiko ndumva ko menga simwebwe pe mushobora kuba cyane nikosa mu bifisemo ariko wa mufana ababajwe no kuba ivyo yari yiteze yasanze atari ivyo nubuhe butumwa wo mubwira Imana ishimwe ko babikubwiye uratudesevye Mugabo ndabaje ko n'ivyo
Exactly. Aha. Okay. Okay. Kino gikorwa nashitubura ko nashuna ingene kubisanzara nivyashikimani kandi iteke nkabona ko bije biragira nkoyo yombera zobatumira kandi muzoshigikira okay wow sinabashize hasi sinabimana itarama sinavyiha kongo okay sinabashize hasi ahubwo sishaka numva sinshaka navyinjiramo kongo kandi bidahaye bikari okay genda buhoro buhoro okay imana ko bije barambije batashe kandi ibigufashemo agafundurukira hano iruhande zawe nyene mba mbona wowe ugasanga mgatekeye ibyiza byinshi kabisa urumva ibyo twakoze byose twabikoze ku bwacu ahubwo twabikoze kubera muzokora ikifoto twabikoze ku bw'abafana nawe ubundi ko vuga tuga tubikore ku bwacu bigize kuri twabonye abafana hari ibyo bakeneye burya kenshi kuri twe tukora ikintu twisumba ziga ku mantera mufite strategy ziteye ubwoba kabisa jewe nta munsi nzo kugira posting ndazisoma kuko hari ikintu baca bamenye umufana ashobora gushaka akandika ku mantera gato agatuma muri wewe ubona kure cyane yego akakwinspira ukabona uburyo ukora ibintu okay ariko nimba ku cyukuri bari bakunze kapore yacu kujaho nuko natubana sibyo natubana mugakiri kimanzo bizeza igihe cyose tuzokinana kugira ko ndakunda umuntu babera tuzokinana nubandanye mukirane yabana makatubaye abatama n'abatamakazi izurukundo muzikine cyane kugeza mushaje bafana baje zibika ariko bakorera mwebwe wa boss mutabulira ibiga byose nabikoze kora mwebwe no kuvuga nkunza akantu uvuze ati nimba hari uwo byatsitaje imbabazi nyinshi ariko nimba hari abadufana turi kapo ntarirarenga ejo wobona Imana irabikoze wobona birabaye hari icyo ndababesheye mu byo nsubiye mu byo akora vuba kubera twese ntawuzeje rero kuri ibyo kuri kandi rero twese tubikora ku bwabo wow Chris ariko mu ijambo rimwe je natahuye ko intambwe yo bisigaye nizo zindi bari biteze bwana Chris urukundo rwo rurahari ariko urukundo rurahari sinje vuba twaribaza mu rukundo rw'akazi kandi burya urukundo burya turi mu rw'akazi nibwo rukomeye kuri urwo no muravuga kuko nk'ubu okay for example tubaye nko bavyumva tukaja mu rukundo ndakubwije uko hari ibindi bintu dukora kuko kuhava kwica akazi ndashaka kumufuhira eko akarinjira nabi muri filme ariko mwatu turabakorege mo nyakintu cyo kwita nambwira we ni direct nta mitsiba yaranze ngo shavure ngo iki nta mutima mubi nuvyegereza umutima andinda kubwa okay wow sinzi kubitangwa wow mu rukundo agiye mu nobona nko nkabona rambe mukiye cyangwa namuhemukiye cyangwa ka Chris naje mumano kandi hano yari kumfasha reka nkagwa gushika hasi ivyo nico kintu tarata abantu batarataho nivya ravuga turukundo ruraye tuzakwamaze gukomera tuzatuze abantu umuntu ndamuzi imyaka myinshi nashobora kukoresha ibintu bikomeye so rero bareke kuvyegereza umutima ahubwo begereze umutima akazi kacu badukurikirane kumantere z'abazandi bivanye n'akazi bazobona amatwebwe tuzoza kandi dukora ibyo badutumye wow I like it so igikorwa ni save the date bamaze kukibona cyasohotse kiri kuri Mutoni ORNELLA MUTONI official aha niho kiba kiri kabisa bayirabe nibaze ko ari na bimwe mu bikorwa byiza bishobora kwifatira ino season sinzi ko ari ubundi buryo mwora ariko abafana banyu kuja kubira bacanga kandi kajambo bamufise ku mutima je tuzosubira mwateye yindi ntambwe irenze iyo ndabasanze ko okay umuntu wari wese ushobora gutsikuza n'akantu gatoya ariko umuntu amusiguriye kandi akasanga okay 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 ikindi no basaba nuko bagenda rero kuri Yesu wow bagire sabone buryo
ni parti yose yo kumija wow uburyo na kwa kuri bataramenya kose zo gusangemwe abone mezo kwizera ko bazokuzira wow banagufolonge kuri Facebook page yawe nabonye iri kirasanga nisa neza ariko you need more than that urakeneye ibirenze bijya nayo ni ORNELLA MUTONI okay IG na Instagram koresha TikTok niyo nabonye ni ORNELLA MUTONI aha okay wow wana Chris haragasuni karuki ati harako woherahereza ko hanyuma tukureke ubandanye uruhukane na ORNELLA okay okay ya ubwo rero badushigikire mu kazi kacu okay kandi twari ingufu nyinshi muga byose twabigize kugira biraje okay rero kuri ibyo yamaze kuvuga channel ya YouTube ya bagende bagire sabone ya okay wow muraza kubandanya muri bino bikorwa canke muraza kongera mwimatanure kumwe wa mugenda ugakora n'ibindi ahandi womenga wamaze kwiyemeza haseze ugiye gukorana na ORNELLA MUTONI ntagire ibindi bikorwa uza kuboneka namwo mu gihe hari n'abantu biteze ko ari na filme yawe ishobora kubaho najina ho kuse na YouTube nimba niyemeje ko filme ndayigira kazi sinogira nkabona ko akazi kanje okay hari na hari agahari sinoca ndakicaye mu shari ngabire yanjye kuzana gukora hano hose kunze okay chofisa umufasha mwiza bambe mwise umukoreke ufise iri jambo ni kinyarwanda mu kirundi burya nubwo mwita umufasha ntaco bitwaye reka tuvuge ngo ufise umufasha mwiza muri angere mwagiye mu bivugamo okay rero kuri ivyo icavuze nico ego kuvyukuri tuzokorana nkuko nyingo turayivuga okay ariko ntabwo bisobanuye ko tuzatorega gukorera handi okay kuko niko kazi kacu n'ibyo twiyemeje ahantu hose tuzohakinira hama tugerekane n'aho duhurira okay wow warumugisha kubana namwe ndabashimire cyane ino kapo narinda yishimiye sinzi impamvu hako nanje harabuze gato ngo mbabare numvise bijya bintu atari byo nje mu babisengera canke sindavyegereza umutima mwe mu wanje numva menga nororera nkarorerera hamwe n'abandi hanyuma tukaraba icyo Imana izokora wow kabisa abayifuza yuko nzana Nyama Pro umwanya n'umwanya mu making your comment tubibone lazima mufise byinshi byo kumubaza mufise byinshi nabyo nogaruka ko ariko ababishaka mushiremo comment ndamubazanira vuba cyane we love you so much hasta la vista Dico Entertainment.